ahayagiza mico kama hari n'abava mu mihingo y'isi baje kuraba ubwiza bwawe gahuka iteka torekira intambara abana bawe bagukunda tuzogusanura tuguteza imbere gahuka iteka torekira intambara utemba amata n'ubuki amahoro iterambere iteka inshuti n'abakunzi b'ibiganiro bya televiziyo y'u Burundi kino kiganiro cy'uno munsi niho ndakirangirije nkaba nshimiye umucuraranzi Minani Felicien ndibaza yuko nimwasubira kandi kuronka akanya ko gusimbira ino mu gihugu c'amavukiro muzo zamutuzanye ngira nk'akandi gakemanyi kuturirimbo dushasha. Murakoze ndabashimiye kuri kano karyo naronse ko kongera kandi guca mbonesha kure yacu hanyuma ndabashimiye nkuko mubivuze nzosubira inyuma ejo ariko nubwo nimba hariya umutima wanje uba ngaha i Burundi ubwo rero nzogaruka ntatevye kandi ivyo nzoba naronse vyose nzobizana kugira ngo mbandanye ndyoherwa hamwe n'abarundi bene wacu. Ego jewe tuzosubira ku wundi wa Mungu nk'aya masaha natumiye uwundi mucuraranzi aje kutuyagira kuvyerekeye indirimbo zo ngaha mu Burundi ugene ziriko zigenda zitera imbere naho ku wundi wa Mungu.